ariko Lorraine ntiwirengeze ko ari abakobwa kenshi bakunda gukoresha kano gatero hano bujavire ubukaraharawe uwo ku mubiri n'uwo ku mutima swati waho ndashaka kuguhaza ku mubiri kubera natakaje umwanya myinshi nakaje umwanya naramukunda umuntu manza gusanga kiaje yani watu wanatofautiana na maisha yanatofautiana labda anapendana na boyfriend wake ana hela lakini anamridhisha kisa umesema alafu napata yani hata sugar daddy tunasikia Yes, nofizi tuno ciza nabe mwaramutse ndabaye kaze na karibu kuri Black Media cyangwa se Black TV cyangwa se Black FM bivanye nuko uzyumva aho hose ushaka kuturonka mu gihe vyanditse kuri YouTube, TikTok na Facebook. Nize kumeze neza cyane aho muherereye, nizire ko amahoro n'amafaranga byose bibari mu maboko. Sinzi ko novuga ngo n'urukundo ariko nabo no kuba rushaka urukundo zoro bagendeko na cyane cyane ngo muze mukundane nko namwe mwikunda. Nkubibona imbere ya screens zanyu cyangwa se imbere ya kamera turi kumwe n'abakobwa beza cyane ariko by the way impamvu ntabanje kubivuga nuko rino jumuниze mu gihugu bamenya kari Trezor Mingo mbandi out studio yatani muri good morning ahubwo mbandi out studio so n'umunsi wese abakobwa beza cyane uko mubabona tuzaganira ku bintu byinshi bikomeye icyo ndagusaba nuko uzakora bakintu kiganiro ukakimara kugira ngo ukomeze ugenda wigiramo ibibera hano bujavire so n'umunsi rero bano bakobwa turi kumwe sinzi ko nza kubavuga mugobo baraza kwivuga reka mpere ngaha kuruno yambaye ikanzu ya noir kugira ngo atwidondore cyo tubandanya n'ubundi ndakora mugije cyane uzineze cyane yego kubatamuzi turi kumwe nande Lorraine zina keza urinzumva rino zina ucumenya ko atari umuntu yaje kwiga university ngahe Bujumbura umenya ko ari umuntu ahubwo hariho ngaha nyine Lorraine ndagoye karibu muri kino kiganiro wisanzure umve ko ari muhira eko kurundi ruhande ndi kumwe nande Bella ya mazina nyene hano cyumva katari wa muntu aje kwiga university ndaje Bella ya mazina akundwa sana akundwa cyane kandi yakunda avuga ko amazina ya Bella akundwa gukundwa n'abantu cyane cyane higanjemwo igitsina hongo biye ntavuga nivyo ba nivyo wigeze kwibona ahantu cyangwa se urabyizi ndabyizi uko nje gukunda yakubwiye umva ushinze nka y'ibintu ya ariko Bella barakunda kutagira amasoni Jeans officer zirarenze cyane ko hakundi bavuga ngo yine habaremo akantu ko kubigira ubibona byabaye ngombwa Bella baragira ndabize ndabibona yes mwibonye yuko ni Lorraine na Bella tuza kubana muri kino kiganiro ariko ko turaganira kuri kino kintu Bella turashaka tumenye aho hanze cyane cyane ngaha mu gisagara cya Bujumbura ko ariho tumenyereye abantu cyangwa se turaza gukoresha ku bakobwa kenshi n'abahungu murashobora kuvuga ngo n'abahungu niko bameze mubona abakobwa niko bameze nibo tuza guhagarara ko kenshi usanga afise umumeke bakundana ugasanga umu type bakundanye wiwe ubona shekara mukunda cyane ku buryo bw'uko n'ahandi amuciriye mu maso yo kwihanagura akamubwira ati ndagukunda nubwo nshira mu maso jenze uko ndagukunda hakaba windi mutipe hayo kurindi ruhande avuga ati mutipe je sindamukunda mugabo hariho ibindi bintu kanaka ankorera mvumenga sinomuheba kandi muri abo bose ugasanga biko biratera uruhagarara muri abo bahungu swati umuhungu umwe ujya mukunda yaravuga ngo je sinshaka kuburi kumwe n'abajya bahungu witwa bagenzi bawe iki woni mpungu nakavuga ati je ntari bundira muvuze nko best wanje ntidukonaye gusa turabana mu bino bintu muri cyo gihe abo bantu babiri mwebwe nk'abakobwa mu bamanaginga gute twebwe nk'abakobwa yego abakobwa ariko batandukanye kandi sevra abakobwa babaye mu bwo buzima nyene babasaba ngo bakunda n'abandi bifuza babakwiriza ibyo bashaka bariho kandi niyo yaje menye n'abantu batandukanye kandi ntibakuze cyo kimwe ntibarezwe cyo kimwe sinzi nko kubanda bije bisuko je naguhunze
mba nagukundiye byose wanujije mu mutima nkavuga ati uri umukunzi n'isheri wanje mva ndi proud kuri byose mba nagukunze. ariko Lorraine ntiwirengeze ko hari abakobwa kenshi bakunda gukoresha kano gatero hano bujavire ubukaraharawe uwo ku mubiri n'uwo ku mutima. Swati wao ndashaka kuguhaza ku mubiri meze fresh araguha amafaranga maybe when you make sex arashaka kubagukorera fresh mugabo ukacivuga ati ubisino mutakaza kwa ko boyfriend wanje bintu ntabinkorera neza nta amafaranga ntagira iki urabibona avuga ati no sino mutakaza. So muri cyo gihe kurambwira ngo wewe koko nyene yego nka jewe nyene sinzi nka bera umuwaze wumva ariko jewe nuko nyene nayikubwiye bera ami bera shaka kuvuga ati jewe mbayo nkanje iki ibi Lorraine avuze koko. Yani kama mimi kivyangu, yani sio kusema ngo mpaka mwanaume ngo akome nifikisha kwa nataka nikarizika. Niko na nani yangu ya mimi mpaka wanaume wanapendaga. Yani niko na mwanaume wangu nataka gisi ya kwa gisi mimi niko. Yani nikimuona iko na hivyo vitu kwangu nakuwa kuna nafasi kubwa. Okay, yani mimi nina hamu ya kujua ni kitu gani ambacho kinakukokotea kumpenda wewe mwanaume. Yani anapaswa kuenda faida gani? Respect. Respect. I love. Ni nubwo ikindi kintu cyose adashaka kuba bagikora neza ngo abakuba cyangwa se ubwo yiyuba. Yeah. Handa biserira. Bera bino bintu vyumvire ko kwera ko ibintu bivuze nkuko kako ndabizi ko ngaha mani murabizi aha Bujumbura biri trend. Umukobwa aravuga afite umutipe hariya avuga ati no ku mubiri arampaza kuri buri kimwe. Mugabo ayo ndi mutipe avuga ati ndamukunda je numva ndamukunda kuba ndi kumwe nawe araryosha ifoto ameze fresh turi kumwe mugabo ashaka kuba tampa buri kimwe mugabo haba ndamukunda. Muri cyo gihe avuga ati ndamukunda ivyo bintu naho ibindi byose bitari bimeze neza. Yeah, tarekebishana. Uzokosorana. Okay. Chinumva visa makenga. Yuko babaza mwese areka mpere kuri Bella. Ufise aba ex boyfriend bangahe? Batatu. Muri abo bose hariho ubugaruka kenshi birumvikana ko muri batatu bose nibagiye bagira amanda zimwe cyangwa se ngo batware kumwe muri wewe. Muri ico gihe abo bose ndakunda goroka cyane. Kugaruka. Yego. Kubyiza cyane kugaruka mu mutima wawe. Nko basi twosubirana. Yego. Nta numwe. Ukunda kugaruka mu buryo ubwo ari bwo bwose no yowe. Bo twatanguranye. Kubera ko mwatanguranye. Kubera rero yambabaje. Nikiye kintu cyo cyaratumye akubabaza kugeza yaho umva ko buri munsi yama kugaruka mu chance buri gihe hari ikintu cyama gituma agaruka. Kubera natakaje umwanya mwinshi. Era nakaje umwanya. Naramukunda mu nyuma nza gusanga ifite undi ari mu bindi. Birashoboka kuba maybe haro ikintu kanaka gihura kiba ugacumwibuka. Ni nkikiye. Ubeshi. Nibwo ubonye umuntu abeshi cyangwa se ubwawe ubeshi cyo wibuka ucumwibuka ni nkiye kintu uvuga ati kiri kwinda gishyitseko automatically cha nibuka wa mu boyfriend. Nkuko haje nk'umuhungu kundraga akaza amajambo menshi. Chamura gusa ameze nka babandi ameze nka waonde. Lakini usuna sahau kwamba kuna watu tuseme wanasema hivi sijui wa mtawa Kinama huko Uterere sijui Mutakura huko Chibitoke Kirasazi, yani wadada wa mta hiyo hari ukuntu bameze. Rero sinzi ukuntu uri kurabinsigurira nkuko ko hari umuntu cyashoka vyemera cyane cyane ko maybe bitandukanye. Lorraine yavuze ngo abakobwa ntiturerewe kumwe cyangwa se ntiturezwe kumwe, ariko kandi Lorraine ntibibagire yuko
bivanye n'amakariti ngaho Bujumbura hari ukuntu abantu tubiyumvira yego vyari murika kubiyumvira cause ni kate nyene ziba on trend mu bintu babavuga nabi ngo abakobwa nyene umengo ntiborosha ariko si bose ntibura basi do kuri 100% ntiburamo na 20% abakobwa bavuga aba ntibateye nk'abo bavuga bibaho akubye bwuko iki kintu kuko iyi terme iharawe muri izo karite ndakubwiye nubwo nta precise neza niye iharawe muri izo karite ndakubwiye kandi rero nagira amahirwe yo gukoresha mwego yo kuba ndi kumwe namwe muva muri izo karite abo bantu bavuga ati Jeffis umu boyfriend wo ku mutima nkunda n'uwundi wo ku mubiri jina shaka munsigurire basi ushaka kutabikora gusa wumva bagenzi bawe uba wumva umenga kuri mwebwe mwumva vyerekeza he bifise aha hantu kana kabizobageza cha umve mwese se life babaye mu wenda usanga bimuha inyungu abisaba yungukira urumva kandi n'umuntu nk'uyu uyamaze kubyinjiramo bimaze n'igihe biragoye no kumuhanura ngo abivemwo ngo canke agire ikindi bintu bigoye so murabisha amaso nkamuhezagiza ingore murabisha amaso kumuhezagiza ingore mugosha kwa mugenzi wawe so cumurekera hari abantu burya bamvuye n'ubwo ura ahantu babigoye ne ndabizi kandi n'ubu navyo bigezweho nibabona yuko umengo bari no mu makosa canke ibintu nivyo bigezweho kuri wowe ubuntu umenga ntacyo vyishe canke biracishe nyene je yakucisha gute n'igiki vyishe nivyo vyishe biriho kandi navyinshi nyenda shaka umbwire nka bitatu muri ivyo uvuga ati kino kinini kiniki kiriko kiragenda nabi kubwino nyifato bon ashobora kwanduriramo nk'ibintu atazi cyo ugasanga arabuze na wa mukunzi we yakunda kwereka amufatanye na wa wundi amunezeza ku mubiri n'ibyo byose ni ibintu byogenda biramubabaza. Okay. Bera kuri wewe donc akagaharo bakobwa bafise popo muri ino Bujumbura kino gihe tugezemo kuvuga ati je ndafise umuntu ashobora kunezereza amabuno buryo nundi mwabuno buryo kuri wowe ubuntu umenga hari ico vyinshi canke se nibisanzwe uvuga ati hano ubuzima busanzwe ejo budi ntihazogera nzohindura mere neza. Bwanje nabiriho mbwa abandi barahari mbere turatubibona no kubagenzi nimba we yabonye biri mu nyungu kandi kama yeye mebena imwe faida kiaje yani watu wanatofautiana na maisha yanatofautiana labda anapendana na boyfriend wake ana hela lakini anamridhisha kisa umesema alafu unapata yani hata sugar daddy tunasikia ana wake anamspoil inabidi acheze kote sasa usikaingia mtu unamuingilia maisha. Ni na swali basi ukunikuulize ila itokea ukawa na sugar daddy ambaye anakusogelea anakuuliza hivi na hivi yani uli ijisi aje kipindi hicho? Mimi shagawai. Ishagawai? Kunitokea mimi. Ukafanya? Tulidate. Lakini tumedate muda mrefu na nikajikuta tu nimempenda. Uangalia mara nyingi mtu yuko anakupatia hela yake, anaikupa bila tatizo lolote. Nafika tu kipindi tunaona mjisikia, unasikia. Na ulikuwa unajua kweli ana mke, ana family? Ya, kawaida. Alikuwa na watoto wangapi? 3. Na umri wa miaka? Miaka anasema kwa 45 hivyo. Ya, mlidate miezi ngapi? Miaka 2. Miaka 2. Mke wake hakuwa anajua ka mumeo ana mchepuko huko? Mke wake hakuwa huko. Mke wake hakuwa huko? Kwa hiyo sawa wewe ndio ulikuwa mke wake. Ya, na watoto hakuwa huko. Ulikuwa unaenda kwake nyumbani hapo?
Ndio. Ukarara? Sijawahi kulala lakini kama vile naenda nashinda. Oh. Na ukashinda naye na watoto wake kuwa na waona? Watoto wake wako Ulaya. Wako Ulaya. Yeye yako huko Burundi peke yake. Peke yake. Oh. Sasa ikakuaje ukatokana naye ukatoka kwa mahusiano? Nadhani tu kila mmoja ameamua tumalize hivyo tu. Lakini sio kwa mwaki rahisi hivyo, yani inaweza kwa issue yenyewe itokea mkasema yani tukome vitu vya mapenzi. Na mapenzi tu yanaisha. Mapenzi yanaisha. Wakati mtu anakubakilia kimya na unabaki kimya, mnamaliza hivyo. Na hakuna mmeambia mwingine kama mmeachana. Oh. Sasa ulikuwa na boyfriend kipindi hicho? Hapana. Boyfriend yako alikuwa huyo? Kwa wale watatu naye yumo emo? Kai. Okay. Mimi naishiwa. After that, palikuja mwingine au? Yeah. Ukadeti naye. Huyo sugar daddy alikuwa wapi, wa kwanza au wa tatu? Wa pili. Panaishi miaka ngapi hivi? Ni kesho kutwa hapa. Mbona hakuna hata mwaka unaisha tunaachana? Kai. Si mbaya lakini ni sawa. Lakini chengira makenga nayo kukubaza. Urashobora kuba muri no rugendo rw'ubuzima waragize boyfriend wawe cyangwa se boyfriend babe dubisinzi ko ari umwe canke babiri batatu canke bane. Muri ico gihe ni kihe kintu gituma wumva bakumbuye? Ni kihe gituma wumva ndabakumbuye? Yego. Nta kintu kidasanzwe mu buzima bwawe baba barakoze gituma wumva uvuga ati ndakumbuye boyfriend wanje cyane? Uko zenda kwibagiye mvuze ndakwikuyemo ndakwibagiye n'ivyo byose byose twakoranye n'ibyo twaciyemo imbari ibyiza imbari bibi ndayibona nk'ubusa wazeo. Kina kano kantu hari urazi ko hariho ingaruka yo kwibagira umuntu yigeze kuba ari impamvu imwe ituma wishima ukamwibagira complete muri ubwo buryo ukamwibagira complete mavuga ati cinda kuyeho n'ivyibutso byose. Yego baho by'abantu gutangura ubuzima bushasha bitabagora ndi muri bo gati ngo cenge draje twa turabagenzi tukavugana tukayaga ejo kwankora ikintu kikanshavuza nkanabikubwira ukanabimenya ntusabe papa cyamvuga migonda mibagiye mu buzima bwanje bwose nuzombaza ngo ndamuzi mvuga ntawe twarigeze kumenyana ariko ntawe nzi. Muri ico gihe ubuginzi bwose bwarageze ku iherezo. Bavyaraheze umva ugenda ujanye n'ivyawe na kimwe kinsigaye. Okay. Bera. Akabazo k'amatsiko ni ikihe kintu kidasanzwe ngaruke kuri ujya wa kabiri iyo yarakoze mu buzima bwawe uvuga ati jewe kino kintu ndacibuka acha numva ndamukumbuye? Wapi? Umefuta? Yeah. Mema na mabaya yote? Yote. Yaani mimi kuacha mtu ni kitu kirahisi sana. Ukiona mpenda? Yeah. Ukamwacha kirahisi rahisi? Kweli nakuacha. Gute wumva ko woheba umuntu uko kandi wavuga ati je naramukunda? Ukachuzika mu gatondo kumva muhevye? Nalala tu tumeongea vizuri usiku nikiamka sikutaki tena. Okay. Na uko na boyfriend? Ndio. Uko naye? Yeah. Ni nazeni waine? Watatu. Sasa huyu watatu amefanya nini mpaka mkubali after breaking up na huyo mwenye ulikuwa naye yule wa pili? Tumedate tushachana na wa pili. Tukakutana kusema jumba liko wazi. Yani historia ndogo hii.
mlikutania wapi, mlikutanaje nawe watatu mpaka mudate na mwingie kwenye mahusiano? Tuko tunajuana kitambo, sema tuko tujaambiana kama tunapendana. Hivyo tu, yani imefika tu penye pako mapenzi yajifiche, tukaamua tupendana. Okay, nani alianza onyesha signals na nasema nani alianza onyesha mwingine kana mpenda? Juu kitambo mlikuwa mnajuana ni sawa na ulikuwa unampenda, yani kwa nakupenda. Sasa katokea aje mkama msa. Mimi mwanzo sikuwa nampenda. Hapana, usinidanganye. Mlikuwa mnapendana ni sawa. Tumekuwa marafiki tu kawaida, tunaongea. Okay, alifanya nini sasa ili mkubalie? Nimkubalie. Akunitongoza bwana. Hakukutongoza? Iliendekaje? Yani kama gisi nikwambia tuko tunajuana, nikaja niambia kana nipenda, mimi nilikuwa sikumwambia. Lakini nadhani kama vile sina uhakika. Sawa, ni sawa, nakuelewa. Nadhani amenikubalia mimi kwa kunisikilia huruma. Kusikia huruma kivipi? Yani ameona kama mimi nampenda. Sipo gisi unaweza kwa kuna mwanamke unaona huyo mwanamke ananipenda, unaamua tu kusema acha ndate naye. Oh, yani alikuonea huruma. Nadhani sina uhakika. Umesema wewe kitambo kuna mpenda. Na alikupenda kivipi akaona kuonea huruma na hakukuwa unampenda? Huruma kivipi? Yani ya break up ile ya ule wa pili au ni kitu kingine? Hapana. Yani hata mahusiano yangu ya pili sidhani kama najua. Amekuwa tu ni rafiki tu, tunajuana na sio rafiki ngule rafiki wa karibu, hapana. Hapa tukipindi nikaanza kujisikia tu haikuwa mpenzi wangu, nadhani alikuwa mtu mwenye furaha. Mnaishi in the same area. Nadhani yeye amenigundua kama nampenda. Njoo kama yani kunaambia. Hadi mimi nataka mtu yani aanze anipende anionyeshe yani the signals, nikimwambia na mimi nakupenda basi nisamini. Kwa mwanamke ni vigumu kumwambia mwanaume nakupenda. Lakini unamuonyesha yani kuna signals unamuonyesha huko akaona huyu ananipenda. Yani ni signals gani ulizomuonyesha paka useme hizi na okay kabisa hapa ataona mimi nampenda? Sasa kama nimesema mapenzi yajifiche. Na mimi nataka unaambie, yani unaambie eti hii na hii ndo nilimuonyesha ikasema hapa kabisa ataona mimi nampenda. Amuna na ulimuonyesha. No comment. No comment. Okay, mnaishi in the same area, yani mtaa mmoja? Amna. Yuko mbali na mimi. Hayuko Burundi. Lakini amekuwa Burundi, yani ametoka. Ametoka mkiwa mko wote? Au mlipendana kiwa ashaenda? Amna, tumependana yani kuambiana tunapendana. Amekuwa iko. Okay, hapo ni sawa. Lorraine, hari ukuntu usanga akenshi iyo abantu bakundanye, sindi kigarukana nkuko maybe tukivuge mu buno buryo, usanga abantu benshi iyo bakundanye umwe akagenda hanze undi akaguma ngaha, icyizere kica kigabanuka, cyangwa ugasanga kuri bamwe batangiye kuzana impamvu kana kazituma urukundo rutabandanya. Nk'akarorero bivanye n'ivyo mwe mwahora mubayemwo akiri ngaha mu Burundi, kavuga ati sinishobora kwiyumvisha ko wowe ushobora kubandanye kubaho udafise umuhungu akuri ruhande agukorera vya bindi nakora, udafise umukobwa agukorera vya bindi nakora. Lorraine, ako kantu ndazo bagenzi bawe barahari ndabizi babayeho uko cyangwa se nawe warabayeho ubwo buzima, wokidusigurira gute ku bantu mubayeho uko cyangwa se abantu mwabayeho uko? Atawe nigeze. Atawe wigeze? Ngo waravyumvise? Munageze hanze ngo dukundana. Sikuvuze? Ugasanga yaragiye mukundana cyangwa se mwakundanye ariyo. Mwakundanye ariyo? Yego. Muri ivyo byose, muri ivyo bibiri ndazisumburamwo kimwe. Mwarakundanye ariyo? Mwakundanye ariyo? Shari biragoye.
nyine ni kujya muganira kuri phone ndagukunda nyine ikiyago ntikibure apere ntizibure ariko umutima wiwe simba ndisiri uko yemeye adosampusa we uri ino cyangwa naje ndino nemewe ari hariya yuko cyane ikintu c'umwaka ata muntu bako biragoye muri ico gihe rero n'ibyo cyo nibaza wewe nawe guti nawe ashobora kuvuga ati sinikubaza ko amazi y'umwaka hariya atawe n'umukobwa pe wewe guti nawe bicagenda guti nawe bese ivyo bintu mubizi biragutubwira nawe cyo kuvuga ati nenje nawe ndamwizeye ukora iki ko biragoye urabizi ibi biragoye nyene no kumwizeza byose biragoye simbona wowe wabibwira ko atabyukora ariko n'ubusanga atabyukora wowe ari hari atavyemeye cyangwa ugasanga uranabikora ukamubwira ko atabyukora mubikora wowe ari hari akavuga ati umugore wanje canke sheri wanje ari no muri Afrika canke wowe abari hanze ndamwizeye umva rero kwizera kw'abanje gutanga kw'abantu batandukanye Lorraine kuri wewe ko umva ko wikuriko cyangwa se vyigize kukubako mwakano kanya yizere ko atavyukora yego raba muri kamera muha iyo message umveye agenda yicare ati muhamagare vuga mu izina vuga mu izina ati kanaka we ibi nibi okay cyaje mubwira kujya aho ukunda kumubwira ndamubwira raba muri kamera umubwira ati ni message ndamu message nimekuwa serious ndamu message mwambie eti mimi mpenzi hapa kabisa hivi na hivi sifanyi jua hiyo kuanda yes kadukandi next Bella urashaka gusanga nawe ariko bimeze maybe kwanza urashobora gusanga batubwiye ariko bimeze kuri wewe Bella muri ico gihe umuntu afise ubakundanye yaragiye akagenda bari bakundanye cyangwa se bakundanye ariyo ni gute baremeranamo ico cizere cuko azoshobora kubaho n'inyuma yuko atakibona ko ari ubuzima Bella mubanamo n'umuntu wawe kuzana uvuga ati ngahano ndabizi amazindwi atambona ibi bintu azobikenera cyangwa azobikumbura swat kwa kumuhamagara kwa buri kanya zake yazindi za buri kanya bijye kwa kubonana kwa buri kanya ibindi bintu azobikumbura mugabo ngiye nkamara ukwezi tari kumwe mbe bashobora kabikorerwa nande muri ico gihe bikenda gute no ganje je okura nishira pare anje kubera je umushero wanje naye hafi yanje nibaza hakora icizere kubera nje nzi ko nagiye kurondera ubuzima yana muamini tu unamwamini okay kuri ico kintu cyo kuvuga ngo uramwizera wewe nawe akwizeye ko atakibazo gihana nizera sana arakwizera sana iki kintu akoze kugira ngo muri we mwico cizere bivanye n'ingene basi abona basi bivanye n'ingene basi ingene relation yacu imeze n'ingene anzi basi abona ko atabyo nokora ni message raba muri kamera mu message arayize no ndashaka kumenya message bici umucishyize ngo kamera ati my husband my future husband okay so husband yako now ni future husband ati my future husband vit viko hivi my husband gismele uniniacha ndio tutanikutana siwezi ngakucheat kwa sababu wewe ndio uko ndani ya moyo wangu
hapo tunamaliza. Endelea hivyo. Hadi mimi nilikuwa napokea hiyo nikajisi ni sawa. Endelea. Namaliza ujumbe mfupi tu. Jinsi alivyokuacha ndio jinsi atakukuta. Yeah. Birumvikana ko ashobora kubaza uko yagusize hagati nazoka kwanza usanga bikimeze uko. No comment. Ariko niko bishatse kuvuga. Wapi? Amna. Okay. Hariyo rero abandi bantu kenshi usanga burya now biragoye maybe ukasanga muri izo relation abantu bagenda baragiranira nk'izo zose zihari tiko twagira nko ku musozo w'ikiganiro maybe kugira ngo ibintu bimere fresh. Kuri Radio Black FM hariho agace twahariye surprise call mu kiganiro Good Morning, aho dutelefona tugaha ubutumwa abantu baba bifuza gutanga ku bandi bantu bose. Sinzi ikico gano muhora mukunda kucumviriza. Yeah. Barakunda kucumviriza. Kuri wewe ni kiye kintu wovuga kuri kirya kiganiro like uko uvyumva cyangwa se kwa cyakiriye? Yani ni sawa sema. Tujana hilo. Lorraine, uramaze kucumviriza surprise call? Yeah. Cyacho mu gatondo cyakanye. Yego. Adimba narabyuka. Utaravyuka. Ubwo biramaze kucumviriza ngo by the way utaracumviriza cukenda kuri TikTok no YouTube abasha gusanga ko ibiganiro by'ukuntu dutanga ubutumwa ku bakunzi cyese no kubandi bantu bari bose bifuza gutanga ubutumwa then ukaraba ni gute bikorwa. Rero muri ico gihe abantu bose baba bafise ubutumwa bifuza gutanga urashobora kubucishaho tukabakorera ku munsi wa kabiri ku munsi wa kane. Reka cingaruka kuri kino kintu rero maybe kugira ngo tugere ku musozo w'ikiganiro. Ni yihe message Lorraine wifuza gutanga ku muntu uwo ari we wese ari kararaba kino kiganiro? Bon. Ndabakunda bose bakomeze kudukurikirana kuri Black Media. Ariko aro message wisunze ibintu bintu twari ko turavuga. Fata conclusion ubahe message. Nuko twavuganye nko kubyo bakobwa. Yego. Message no ba nk'abakobwa bagenzanje. Yego. Nyene kenshi imyaka tuba turimo iragoye ku control. Cyo no babwira bagerageze kwicura igihe nyene tugezemwo ngo barazaba nyinshi imyadisi nuko icyo cyose ukora bakoresheje kwikingira kwejo hazaza kwabo. Barakoze cyane. Bella, ni iyi message woha ariko aradukurikirana ufashe conclusion y'ivyo twako turavuga? Jeni bazarorene yishe fresh. No, urashaka kuvuza na kuvuga ati naje ndafite message yiwanje ishobora gutanga mu buryo bw'iwanje. Ya nkuko rero yabivuze ingwara ni nyinshi. Anajitahidi kudeti na mtu mmoja. Yeah. Na wabakie naye. Yeah. Juu kideti na mmoja ni sawa, mkiachana kadeti na mwingine nika nayo mkaachana kadeti na mwingine. Wadeti na mmoja na wabakie naye. Hakuna kuachana. Hakuna kuachana. We unaleta tena yale mambo yenu. Eti yako hakuna kuachana. Mimi hakuna kuachana. Kwako hakuna kuachana. Utangangana mpaka. So reka ndabashimire cyane bakoze kuza kubana nanje. It was so good to the ni kuwa show nimeenjoy nimefurahi na nimeendie kwamba mtarudia nize kumuzogaruka. Yeah. Okay, ndabashimire gose. Lorraine bakoze cyane kuza kubana nanje. Bella, thank you so much for coming. Bakoze. Yeah. Too good.